Musani w'umusani kazi mbega umuziki ukora nk'akazi canke wahisemo kwitanga ikimazi uri baby wotubwira sinzi ingene nkitagupfira ndabizi ni mwakorabora indirimbo yanyu muzoyita indaya mwana wakomeza babwira kabanye ubusutwa muri akagesera unyibutsa zaminibaga zamazi dutamukaga abafana mumbwirire mbaya haga nasigiwe bo pastori bajya abana bamaribori mwisengero baradutirimutsa twinjiye n'Imana ntituramutsa tuvutse ukungene twozikutsa kabisa mene ziratirimutsa shetani nyabwi kabona hiduca bisubije sinzura banzopfa nk'umugabo nkerakeze basi umutima amenye aha ubonye bihaye cy'umutima amenye bikugoye cy'umutima amenye bingoye cy'umutima amenye masaba umuhezagiro nti nimuhora numukama wagwan kayanza ni jewe mbakota Burundi ni jewe mbagota Gikuru nije ntanga amanota abacimba mwese muri uyu munota mufukame hasi mbe ndabakubitsa bapuyuda ntushikana ninusu nkirukanye Burundi nta n'ubufata sabizi none sigenda baheta hip hop sije mugore yambitse impeta warawanika neza imisani meza amahede meza none atubaje neza ncandika neza none ngwino komeza nkusomeshe neza kahise keza kabi kazozamba bizoshaka kandi shaka kuzamuza nguze kwandika neza nkundu kutakaranga reputagera kazo nibavare wewe ega wamaze gusaza Yes, my people, bakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Kimararungu, Love in Town Bubeshi, Mr. Fashara Fashije, Mr. No Santima, all from Burundi, East Africa, Africa, ndetse no kwisi yose. Yes, twadwari, I love you too if you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job only. Shigikirwa cya kuri Star TV gusa, nibyo mba nifuza kushigikira. Ubundi ntacyo ngusaba atari gukora subscribers kuri Star TV ugakora sabone kugira uzoka mubona ibikorwa ku mwanya gira sabone kuri Star TV cyane dukize ibihumbi 100 by'aba subscribers kugera zore tubatamwo abana b'igihugu tubatamwo ibiganiro by'igihugu tubatamwo ibiganiro biteza imbere igihugu cyacu Burundi rega turikorera kandi tukanakorera igihugu kubera ko hari byinshi tumenyekanisha hanze y'igihugu bikanamenyekana bice kuri twebwe dusangwe dukora ku ma TV online. Yese kandi gushimira rero wamaze gukora sabone wewe utumye sabone umunsi ariko arafungura utumye sabone umunsi abayeho amerewe fresh bade mbwa bwa Star TV dufise imwe mu batumire badasanzwe ejo ashobora kuba umuntu akomeye cyane ukazoza uvuga ngo je ngo nije ngo natumye buriya ngo nije natumye ngo amera guca akiri hari utamubona ikarenda muzana kiri mu cyaro reka ndamuzane nyene akiri hariya aya buri muntu wese yaciye nimeze ko muza kumumenya ari mu mudio wa hip hop ode from Kayanza bakunze kuvuga ati Kayanza representer rabizi ko mu Kayanza ko no munsi muziko wo mu Kayanza warifatiye ikibuga reka tumwake for the first time mbwa Star TV ku ncuro ya mbere mbwa Star TV kumbura byinshi tuza kuganira hari byinshi aza kutubwira je nama ndababwira ati fasha urafashijwe twese turi ngaha kubera twafashije uzi gufashwa n'umuntu akavuga ati uriya muntu yaramfashije biba biryoshe so reka renda mwakire n'umwanya we n'umwanya wo kuvuga aronwe ko ari ku ncuro ya mbere ajya kuri TV online ariko uko biri kose nibaza yuko umurarimba hip hop nubwo mutwara mu gasho harakubitiraho hip hop ibintu bikagenda fresh. Welcome my brother. Asante sana papa. Meze neza amahoro cyane uko fresh na mahoro unakaza niko fresh kabisa umeze fresh niko sauti nyene irasohoka bien wiyumva gute wiyumva fresh meze neza cyane bien niko safi urumuntu sentiment nkanje ego thank you so much yeah man karibu sana mwembwa Star TV rero papa asante sana papa wangu all from Kayanza sire Matongo wapi MTG bahita MTG hano hari isimera Matongo Matongo kumenga ubushaza nibomeraga man reka hari ubushaza buramera nubona ingene tureye mwa mwabaye barebare nyene aya bumwe ikintu gituma mwabarebare ubundi ubundi namata kandi nibyo kujya biriyo kamwe murasomera cyane yap ntaya urazi gukama amata ni nayo yankujije ubundi ho nakuze ndagira byarashika n'inka nkayikamira gahinga iyo ndi kuragira urazi ikintu bita ifuru y'ibijumba ndayizi abena imesangira ayita isangira ni isangira yes by the way ramusakunzi wa Star TV
hama twinjire mu kiganiro nyezina. Asante sana, ndaramukije abakunzi ba Star TV muri rusangi. Nizera ko mumeze neza aho muri mu mpande zose zigize isi mu diaspora muraho mumeze neza. Tubumvishe nyene ko amaraso agenda neza. Musani w'umusanikazi mbega umuziki ukora nk'akazi canke wahisemo kwitanga ikimazi uri baby wotubwira sinzi ingene nkitagupfira ndabizi nimwakorabura indirimbo yanyu muzoyita indaya murana wakomeza babwira kabanye ubusutwa muri akagesera unyibutsa za minivaga zamaze dutamukaga abafana mumbwirire mbaya haga nasigiwe ubu pastori bajya abana bamaribori mwisengero baradutirimutsa twinjiye n'Imana ntituramutsa tuvutse ukungene twozikutsa kabisa mene ziratirimutsa shetani nyabwika bona hiduca bisubije sinzura banzopfa nk'umugabo ngerakeze basi umutima mpenya ubonye bihaye cy'umutima mpenya bikugoye cy'umutima mpenya bingoye cy'umutima mpenya masaba umuhezagiro nti nimuhora numukama Wagwan yongera horane nawe eko nuko man hajya patiri yaca nk'umuvinyu n'umukorezi yahitagira nk'uko ibaze patiri ari kunywa umuvinyu nanjye ndi umukorezi njeje kumutwarira amantu zenya ari yanyiga bikombe amakarisi tumenga amakarisiya mwe batwaramwo amakari ahubwo ikarisiya nijya batwara mu makarisi ngabayita amakarisi navyibagiye nubwo nigeze kuba umukorezi yes uno munsi usanga urimba umudiho wa hip hop abaye uno munsi umudiho wa hip hop nimwe mu midiho novuga yuko urahara ariko mu buryo bw'akazi cyangwa mu masho atandukanye menga sihuyi uno munsi novuga yuko urimo baririmbye novuga bariko baraza basha haje ngo ufise indirimbo zingahe ufise indirimbo indwi hip hop zibiri na zitandatu za R&B uraririmba R&B na hip hop ni nayo banzi ko cyane hip hop nyene ni tuvuge imatongo ko bamuzi tuvuge ndi matongo tubaze ati matongo gusa no mu Burundi tubabaze gute urabaza izina fa Brino kayanza coordinate ati murarizi sha ego matongo murarizi baca baduza baca commentaire mwandike ko murizi bantu b'Imana umuntu akaza bakazi adakaze ntakaze ariko adakaze wande azokarasha ego uzi umuntu kubona umenga ntakaze ariko umunsi mwagakara biba bihenze biba bitesa oh my god bamwita Fabrino ode from Burundi Umurundi adateye amana kirenge ku kibuno no mu mutwe Umurundi sasa kesho akunze kuvuga ngo reka tumanze ducishe makokano imbere ko tugaruka neza na neza ukuntu wagiye uratangura music yawe gushika kuri no munsi kwera kuno munsi akunze ba Star TV nibaza yuko nkuko navuze ati ni for the first time dukorana mu bwa Star TV ari benshi rero bakikubona bifuza kumenya Fabrino n'umuntu ki kesho umudiho wa hip hop ni kudisingana cyane ko wewe nawe uri muri wa mudiho kudisingana umaze gusora umuziki wo kudisinga umuntu basi ho hip hop zanje zose ni kudisinga kudisingana y'abapatiri nkuko wabivuze mu bisanzwe kudisinga ni kuvuga ibintu biba bitari ko biragenda neza muri society rero ntabwo ndisinga umuntu umwe uwo mbonye wese hariho ibintu byo kumuvuga ko ndabivuga mu rufasoni atawe inshize ku isoni rya ukamudisinga nyene ukamukorerako ubundi wo wadisinze nawe twogena nyene tudisinge nyene yakudisinga twagiye Kayanza ni jewe mbakota Burundi ni jewe mbagota Gikuru ni je ntanga amanota abacimba mwese muri uyu munota mufukame hasi mbe ndabakubitsa bapuyuda ntushikana ninusu nkirukanye Burundi nta n'ubufata sabizi none sigenda baheta hip hop sije mugore yambitse impeta warawanika neza imisani meza amahede meza none atoje neza ncandika neza none ngwino komeza nkusomeshe neza kahise keza kabi kazozamba bizoshaka kandi shaka uzamuza nguze kwandika neza nkundu kutagaranga repetagera kazo nibavaranye ega wamaze gusaza man uko disinga big face umwami wa hip hop mu Burundi umwami naho byanditse twese turabana umugabo umenye ko disinga umuntu ubona ko arenze man ahubwo disinga umuntu ubona ko hariho insanovapa mu bisanzwe namuvuze ko kubera uri kuraraba ukuntu yaho urakora kera ubu biko biragenda nk'ibiba febre ukuntu ubiko biragenda nk'ibiba febre gute kandi ari umuririmbyi yakubita hip hop nyene abantu bagasara
Yo naramukuye muri mood. Umuntu yuzuza show aririmba hip hop akuzuza abantu bagakoma induru. Ya bijya n'ikizere tu abantu baba bamufitiye bivanye nuko amaze gukora cyane sino arashobora kuba wosanga abayeho yumva yuko umenga yarashitse bikamutera nko kutandika cyane nibivuze sinshatse kuvuga ko atazi kwandika canke ibiki mugabo muri iyi minsi ntariko yandika nka kumwe kwa kera ni tu juste kumugira nk'inama nkamubwira ati hip hop kuko hip hop mu bisanzwe hip hop ni ikintu kiri big uzana amajambo arimo creativity apana bena ajya amajambo ya kawaida nk'ubu umuntu uri kuro basi hip hop ni bena ajya amajambo ushobora kuvuga kugira nyene witwe umuraperi wa bien inyandiko usanga imeze uko urazana amajambo umuntu akiyumva avuga ati none nk'aka kantu yakiyumviriye gute mugabo ikorara aba hip hop ariko arasohora mu imisi n'amajambo no mwibarabara usanga amajambo nyene tu biboneka yuko atafatiwe umwanya ya nibyo nariko ndavuga muri rusangi nta n'umutima mu burimwo ubundi arakora neza my big brother ariko tu hari ahantu nta by'amabyera ngo de mugabo urumva gupona umuntu nka Bface on the floor bavuga ati ni nk'akana kaba kagiye kaba kiyurijaho kataragera oya ibyo umuntu yobyiyumvira canke se akabyibaza n'uburenganzira bwiwe kuko antake intellectuel shobora kwankira amahitamo y'umuntu mugabo amapa ukuri ni kuvuga ukuze kandi nta gihe mbega warubizi yuko amase ya kera ashobora kudaho mu rutaro nashobora kudaho mu rutaro gute ibintu vya kera bazi none ntabaririmbyi uzi bahora bakomeye ariko bakagira shite ugasanga barasubiye inyuma bahorega nibobura bijya rero buri kuragunira kagohe umuririmbyi ubona yuko ari karakora neza urashobora kumuvunira kagohe atijajara kubera uwo muziki ntumenyerwa urashobora kuba uri kurakora neza uwo munsi ukagenda wikuramwe buke bikarangira abafana bakwibagiye kuko biragaragara ko hip hop ariko arakora ubu ntiziriko zirakigwa nk'iz'ubwa mbere nta mutima rero mu bindi ko ndamugirira kandi sinawe navuze ko wenyene abaraperi ni benshi nico gituma ndi Kayanza coordinator sivyo nk'abanyakayanza hari inama nyinshi kabisa uti gute rero naremvuze nti ikintu kintangaza Starboy wewe ndazi entertainment urabizi kuva na kera urumuri yicende muri entertainment ni gute abantu bibaza ko kudisinga uburi kuraburira indero umuntu kandi turetse n'ibyo kubera abayarubatse izina bya zina yubatse ukacu usanga umenga uri kuraza umenga ngomba kurisubiza hasi ntacyo yamaze ntacyo yakoze ni challenge just ni game wewe warabitahura gusa abantu bamwe nibo batabitahura kandi baguma bagaruka kuri Bface none niwe n'abafana bari na Barca barashwana ugasanga baratumye ngo Messi na Cristiano ngo barangona ngo nibahuza kandi ari abafana babivuga nurabona ko Messi na Cristiano bifotoza bari nariko ajya baba baganiriye kandi by the way nta nubwo navuze Bface gusa aho harimo abaraperi barenga nk'umunani sinzi gituma ari we baguma bagaruka ko cyane sinawe navuze ko cyane wanashaka kurusha cyangwa Bface nuko muva muri ntuzenye imwe nyene muva hamwe nyene hariya mu Kayanza ya peut-être n'abazana iyo challenge kandi urumva kuvuka hamwe canke se kuba hamwe n'akazi ni ibintu biba biri different mugabo bibaye ngo bamaze no kuguma babivuga cyane ngo ngujya mu none kumudisinga cyane muva hamwe ntazohava byakira nabi ntabyakira nabi kuko icyo ndico c'indirimbo nawe arayizi aba yarananyandikiye akambira peti yangu ibintu uri kuragira sivyo ariko waratahura ko ari game yap na cyane ko muri hip hop bavuga ati ngo nyene kudisinga ngo biremerewe ariko ngo bavuga ngo ni kudisinga mu bwenge ntabwo ko ejo Bface uzomurondera usange aya nibaza ko je nta bugugu kuko uri kurumva this is wanje harimo diplomacy ntabwo mburi ndero iyo ndiko ndagira rap yanje vraiment ntabwo mvuga ibintu biteye isoni kuburyo umuntu wumva ko namwinjiriye muri vie privée oya ngenda straight bisigura yuko iyo ndiko ndandanda bene bajya bavyakira nabi kandi urabona ibanga ryo kudisinga iyo udisinze ukagira swata abantu ntibakunde hip hop warekuye aho niho ubu byakaye sino disi igenze neza abantu bakayakira neza wareyisi iyo ni hayisiti dasanzwe usanga uririmba na R&B yap R&B muziki yawe imeze gute
Nibaza ko benshi bon hariho nk'indirimbo nakoranye na Obelix yarageze kure yarakunzwe n'aba canke bariya bazoyiraba muri commentaire yitwa Hani. Ni Afrobeat ndakora R&B muri rusange indirimbo zanje bagiye kuri YouTube Fabrino Burundi bazozibona ni zitanu na hip hop zibiri. Ubundi gukora imiziki ishikindwi wabikoze imiziki ishikindwi mu kiringo kingana gute? Natanguye jewe muri 2020 niga mu wa kabiri muri kaminuza kubera amashuri yari yafatiriye cyane. Ndumva yuko ngomba gukora umuziki mbanje guheza amashuri. Niko kubanza kurindira rero cyo ndabizamo neza na neza 2020 nabifashijwemo na Clovis Imana namuhezagire. Clovis Pro ubaho ego yanigishije production D1 ego ujya nanje n'umuvyeyi wanje aho ngeze hose ndabikesha we aramfata mu mugongo cyane cyane aranafasha kurondera ingene umuziki wanje ugenda connection abantu bose tuzinanye ubu ndabikesha Agape Record nkuko yashigikiye abandi nanje iminwe yiwe yangiriye umugisha. Uno musuri kurakora ariko nituzi target ufise target ufise ni yahe cyane cyane muri kano kazi usanzwe gukora? Target ni yuko umuziki wanje ba international nkaba ndiko ndaririmba umuziki numva yuko uzogira ikimazi muri famille yanje kuko jewe wanashaka no kwishure nivyo nize ibintu bijanye na business communication bya communication des affaires ndazi koma projet nk'ubu dufate yaba ntahisemo gukora umuziki byari byoroshe ko mvuga nti projet iyi barayitegura uku kwelabora projet bisaba uku gusaba financement nuku nkakora ibintu bitandukanye n'umuziki ariko niransije mu muziki kugira ngo abe ari cyo kizoba ikintu kigaburira umuryango wanje kintunga hajya bazobona n'amabuilding ya cankariya yavuye mu muziki basi nkaba ambone exemplaire kuburyo n'abavyeyi bavuga bati ndifuza ko mwana wanje azoba umunyamuziki biciye ku kuntu tubona Fabrino ameze. Muri rusango umuziki rero ndawukora kugira ngo hazobemwo umusaruro bizontunge ubu n'imyaka yose menyekanisha n'igihugu mu mahanga muri rusange. Wovuga ati ndakeneye inoti kubera ko akazi nkora nifuza ko kinjiza inoti. Ni inoti kubera nayashiramwo umva noreka gupambana garuke gute. Inoti urazishiramwo. Uno munsi umuziki Nyakayanza novuga yuko ndavuga D1 kuko ugerageje kuraba D1 na B-Face on the floor na Rinoji ni bamwe mu ba artist bariko barakora cyane bavuga ko bariko baratuma ibendera ry'intara ya Kayanza ditamba hariya hejuru rivuga ati turacyahari. Uno munsi tuvuge yuko uzoja mu birenge vyabo canke ushobora kunabirenga canke ntiharagera harakagihaze nyene kumbura ushike no mu kirenge bari nko muri uno mwanya turafise no bita epidemic we na wese n'umwana wo mu ntara ya Kayanza. Uwe twarakuranye muri Agape Record nasanze wewe agiye amaze kumakoko Clovis ukuntu ameze ababuranse afise ukuboko kwiza hari ukuntu abasani umwe arahavuye uwundi aragiye gutyo bo bose n'abanyakayanza kandi turazinanye muri rusangi uko iyo bipfuza kugera ntaho nzi kandi nanje aho nipfuza kugera naho bazi ariko muri rusangi ico nkora jewe nkora ivy'iwanje ndaba jewe yo ndiko ndagana sinovuga ngo ushaka guca ngo mu kirenge cyanaka ahubwo je ngomba gukora nka jewe nyene kugira ngo nzogere ku ntego jewe niyumvira jewe nyene kiretse ko bibaye ngombwa soutien zirakenegwa banshigikiye nanje nkabashigikira tuzokubaka industry muri rusange. Ubundi kudisinga B-Face on the floor mbona ko ari cyo bizokwicirana cyane mu kazi kako uno munsi aho tugeze B-Face on the floor mwe mu ba artist bafise abafana nuvuga yuko benshi banamushigikira ni yagiye gukora concert hatandukanye nuna kuri iteranya n'abafana biwe kumbure naboje kugufana uno munsi boreka kugufana kubera ko winjiye muri famille yiwe winjiye mu bikorwa vyiwe. Urakoze cyane ikibazo ni ciza ivyo biva ku kuntu abafana ntibaratahura hip hop muri rusange basa abafana hari ukuntu bakira ivyo bahaye hama bakaca bagira reaction zigiye zitandukanye benshi rero ntibaratahura ko ibi byo kudisinga ata mutima mubu burimo benshi batahura kumenga no kuburiranira indero ibiki nibiki ariko muri rusangi umufana nyawe abafana benshi turabasangiye ndabaze abafana ba B-Face
bakunda Bface kandi banakunda jewe ndabazi kandi nibo benshi kubera abafana benshi ba Bface turabasangiye kubera urumva na hantu nakuriye aho yakuriye ibintu muri rusangi ndabizi nta mutima mubi bizotera abafana ba Bface ngo bareke kumfana ngo no kubera oya webyo nivyo wiyumvira ariko bo bose ko biyumvira ndabazi canke umufana azokumva yuko ashobora kumpora kudisinga Bface mu bisanzwe nuko ataba yantumbereye akambaza igituma ariko menye ivyo muvuga hano hari abantu babifata ko ari byo rero narishaka kubibeshuza ntabwo abari byo nta sikuburiranira indero ni game ya ni challenge hip hop nikiteye hip hop nikiteye okay uko biri kose je nibaza yuko kino kiganiro tubabwire ko ikiganiro tugikoze mu buryo buki Fabrino yari yifuza iki muri rusange kwa kunzi wa Star TV kumbure abakunzi ba Star TV ni bamwe mu bantu bafise amatwi ategera bamwe mu bantu bafise umutima mwiza baba bifuza gukora iciza kino kiganiro kuri we cyari kigamije iki murakoze cyane iki kiganiro muri rusange nanishaka kwiexposa nkuko nakoze indirimbo yitwa Say My Name yari ifise intumbero yo kumva izina ryanje rigiye kugira ico rivuze muri industry nkaboneka izina ryanje rikavugwa kubera ibikorwa byanje muri rusange narinje kwiyereka abarundi ndanabasaba abadusupporting twebwe abaririmbyi turakenerana cyane support igiye itandukanye hari ikintu kijanye n'uburyo lokote muri amastarende ucumubwira agende agwaye support arabyumva kandi akora neza Master Music nayo imeze neza nayo ni yadugije abasani benshi cyane hariho kabisa ba King Baba akoreyemo abasani benshi ba Kiriku na D1 yaragiye muri Master Music akiza ego yakoze indirimbo yitwa Before abasani benshi baracayo mugabo ubunye ntibanimukire respecta sana ijyanye Master Music sinzi impamvu oya nubirikirakora mugabo abantu bayikoreyemo kero menga baci bayitera akagera oya numwanya hari habonzi bagikorerayo kandi abantu umuntu no kuvuga umuntu ukuntu aremye arafise we ukuntu areyaje isangene yiyumvira rero ntushobora kwiyumvira mu kibanza ciwe ubuhisemo kugenda anaenda wengine watakuja je kintu numvano bavuga muri uno mwanya sorry nagasonera ikindirimbo mu Burundi ko yakodushyikira ivyo Burundi ikintu je navuga muri uno mwanya bakunzi ba Star TV ndabitaba no sentiment nta sentiment bigera bagira ariko uri umurundi sentiment barayigira bagashigikira umurundi muri rusange kandi yukoze y'ivyiza baravuga yuko ari ivyiza yukoze ibibi baravuga yuko ari bibi so bigarenda babwira muri rusange bagende gukora sabone kuri Fabrino handitse nyene Fabrino kuri YouTube ya chaîne yanje bon imbuga zose muri rusange zisanzwe zikora nga mu Burundi ni Fabrino Burundi kiri après ni BDI Fabrino BDI Fabrino I mean Fabrino Burundi Fabrino Burundi gende mukore sabone ku rubuga rwiwe ibindi nzogaruka nga ngiye kumukurikirana no muvandimwe ngiye gushigikira ibikorwa vyiwe muri rusange uko ndabishoboye kubera ko tuba dufise ibintu byinshi byo gukora tuba dufise famille tuba turiko turitaho bamwe tuba dufise ahantu tuba turiko turubaka kugira ibintu ntibibomoke umwanya uragenda ugasanga nyene turafatirwa sometime icyo ngiye gukora no muvandimwe cyera mukoresha ikiganiro nibaze ko kitabaye icambere bambe icanyuma s'il te plaît baza ko kitabaye icanyuma n'ubundi zizokwa twakoranye je nibaze ko mu mushigikira mukaraba kumbure ko ashoboye adashoboye basi muzo mubwira ati ntushoboye hano gorora hano ariko wakoze sabone ugashigikira kumbura ibikorwa vyibica kuri YouTube channel yiwe turazi ko mukayanza abantu baje mu muziki kenshi ntibakunda gutera spata nyene bafise uburozi bukomoka ku Mana rega mu bisanzwe hajya ibukayanza bahita Burundi kandi ngo harimbuka niho Burundi kuvyara uja mu Kayanza ushaka kurima ibirayi ni mu Kayanza harimbuka mukayanza harakanyi kandi urazi ko kuvyara ari nako narinzi mbwa mu Kayanza rega haraba bebe benshi oya bakubwira ku munsi mu Kayanza haravuga nk'abantu igihumbi niko minimwe abantu barabyitiranya niko minimwe aba abantu baca bibaza ngo ni Kayanza rero ibintu byose ngo birimbuka ibintu byose bereye ku mwana hariho amakuru ntafise ku munsi ngo haravuga nk'abantu igihumbi amakaba ata mwana afise wewe ahubwo uri mu biki biga no kubera utari bwaheze ishuri hasaho rero reka ndabe
ubundi muri rusange Starboy hajya bahita i Burundi mu Kayanza niho umurundi wa mbere yatanguye kuba mazogende banatohoza ngira ni naco gituma usanga Kayanza nyene hava ibintu byimbuka. Fabino je urumva no gushimisha nukuri murakoze cyane nkaca n'urusaku nibaze ko je nyokurikirana ivyawe then kwa register kugira ndagupresent abakozi ba Star TV bakumve basi kubaho kumbe ninakugarukana sinze nirigwe ndavuga ngo turi kumwe na ngo ninde ngo turi kumwe ubu tuzavuga ati mbwa bwa Star TV turi kumwe na Fabino iyo mvuga ko ndakuza cyabwa wowe wamumenyehe wamuza mbwa bwa Star TV duhita tumumenyera icyarimwe. Yep. So uko biri kose meme support you tugushigikire muri Star TV ndazi ko turabarundi kandi twifuza iterambere aho twifuza yuko bagenzi bacu bagera nta kintu kiryoshye nko kumva ati hari umuntu wahaye n'ikiganiro kumbure akanabishima biba biryoshye. So muri rusange ndakubita link muri commentaire no muvandimwe wo mu Kayanza. Yep. Tuje no kwimbura byose biraya nivyo nababwiye byose birimbuka hariko ba Beki ya hose abakinyi ba cinema bariyo hariya mu Kayanza hari abantu benshi atashyo. So uko biri kose je numva no gushimira n'undi munsi tuzoguhamagara dushobore gukorana hama igisigaye inyuma y'ivyo no rusako nukuri ndabashimiye ndabakengurukiye cyane ubundi Star TV ahubwo nanjye ndanahamagarira abafana banje abafana ba Star TV muri rusangi n'abantu bose muri rusangi b'abarundi hanze gute munze twirukange tupartage Star TV 257 ngibaza ko ariyo channel ya Starboy tugerageze tukwiza ibihumbi jana mukanya ni pa ebana abura ibihumbi 18 niyo dukwiza ibihumbi jana ibihumbi jana umufana wese azoba hari yego tuzoryoherwa tunywe turyoherwe bizoba bitesha ako karanoroshe ni bwabo mu ndabashimira n'umwanya muto cyane ndabakengurukiye cyane ubundi Star TV ni mwebwe muri turabubaha cyane media ni ikintu kinini kuri twebwe abasani rero ndabakengurukiye ndanahumuriza abafana banje muri rusangi bakunda kuguma bambwira ngo R&B wayihebye canke ibiki mu bisanzwe jewe ni mu R&Bist muri rusange nibaze ba confusing ibintu hip hop wa uriko uravamiye abantu hip hop gusa ni kuvamiye iyo mbonye ikintu kitagenda neza sinokirimba muri R&B societe yo shaka gukorera kuri societe nzorapura ngabo ubundi ho style yanje ni R&B inaco gituma byaba ngombwa ari kunyonga kugira bigende neza uzanyo na cyane rero murakoze cyane ubundi Imana ibahezagire ego. Thank you so much akuzi ba Star TV. My name is No Santima, Mr. Recorder, Mr. Fasha warafashije, Mr. Meet Kimararungu, ububeshi umukozi wo mu nzu. Thank you so much.